Hejwe ibisata bya by'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ngaha mu ntara ya Rumonge, nyakubahwa abagenduzi b'akazi no gutekereza kazoza abakozi twagendanye, nyakubahwa urongoye ikigo kijejwe gutekereza kazoza abakozi INSS mu karere k'ubumanuko, nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha mu cyubahiro cyanyu kugira ngo simpave nihenda muri protokole tugire Kristo. Nk'uko duhaye ijambo bishikirije ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bubikishije mu bugenduzi bukuru bw'akazi no gutekereza kazoza abakozi, bwaratunganije inganda zo guhimiriza abakoresha kugira ngo imirimo yabo ya misi yose bakore bisunga amategeko agenga abakozi n'akazi. Nta nkeka yuko bwatunganije ibyo bikorwa ari uko bimaze kugaragara yuko benshi mu bakoresha badakurikiza amategeko agenga abakozi n'akazi, nayo tukaba tuyasanga mu gitabo bita code du travail. Abagenduzi rero b'akazi mu kazi kabo ka misi yose baragendera abakoresha, baragendera abakozi, kuko n'akazi ka misi yose hari naho bagenda batumwe ko n'umukozi cyangwa n'umukoresha ku kibazo kiriyo. Mu maraporo rero batanga byarabonetse yuko abakoresha benshi badakurikiza amategeko agenga abakozi n'akazi. Iyo hatabaye kudakurikiza amategeko n'akazi rero akazi ntikaheza kagende neza. Akazi iyo katagenda neza naho nta mwimbu ushimishije uboneka mu mashyirahamwe yanyu, mu mahinguriro yanyu. Leta rero ikiyaronera agahombo kuko iyo amashyirahamwe ateye imbere na leta iteye imbere, ko abakozi bayakoramo baronka umushahara, baratangirwa amakori, hanyuma igihugu nacyo nikashikirwa. Ni nacyo gituma rero ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kuko mu byo bujejwe harimo kugenzura ko hagati y'abakozi n'abakoresha amategeko yubahirizwa, bwaciye butunganya izi nganda. Ningura munsi tuko tubikora mu ntara ya Rumonge, ni mu karere gatumbereye hano ubundi bwo twatanguye Gitega baja Ngozi, ejo twari mu Cibitoke. Byumvikana yuko tugereza guca mu burere bwose kugira ngo duhimirize cyane cyane abakoresha, ko byaragaragaye ko aribo bakunda kurenganya abakozi, kugira ngo bakore bikurikije amategeko. Intumbero ya zino nganda nk'uko twabivuze ni kugira ngo habe umwumvikano mwiza mu kazi, abakozi n'abakoresha bakore bumvikana atawurengera uyundi. Kugira bumvikanira atawurengera uyundi nuko amasezerano ari hagati yabo aba yanditse, buryo hagize urengera uyundi ya masezerano basinya ko bose niyaca urubanza, niyacerekana warenganije uwundi. Itega rero yuko inyuma y'izi ngendo tuko turakora hazocakurikira ibihano kuri abo batazoba bakurikije amategeko. Twizeye rero yuko hari abazorindira ko bashirwa ko ibihano, ahubwo twizeye yuko bijya bukera inyuma y'inyigisho muza guhabwa n'abahinga ibintu bizohinduka, ugasanga mu gihugu cyose cy'u Burundi ufise abakozi akoresha bafise amasezerano bagenga kuvuga kontra, tugahura ibiri muri ayo masezerano kuvuga iyo kontra byose byubahirijwe, kandi iyo kontra tugasanga ko umukozi yayisinye ko, tukaza kuraba mu kigo INSS tugasanga abakozi barihigwa amahera yabatekanirije kugira ngo tubafashe bagiye mu karuhuko k'ubusaza. Rero twiteze ko tuzoja ko etape y'ibihano. Twizeye yuko benshi bazohinduka, na kare niho boroherwa, umukozi akora yorohewe, umukoresha nawe nyine aroroherwa kubera ibyo baba bahuriye ko baba barabyumvikanye kandi byanditse hano. Ni kuri ayo majambo rero iyo mwizero ko ejo bigiye guhinduka, mu kazi bikagenda neza, abakozi n'abakoresha bagahurizanya ku mugozi umwe, umwimbu mu entreprise ukiyongera, hanyuma igihugu ikaronkera koyope,
tugururiye ko ibikorwa by'uno munsi bijanye n'isekeza ryo guhimiriza abakoresha kugira ngo bakore bikurikije amategeko agenga abakozi n'akazi